Atafasha dukure nyarenga ngibyo riko rirareba nayo ngibikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndekukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. Turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu ibidukikije amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishaka gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Igiterwa c'ingano carimwe kuva kera mu gihugu c'u Burundi, ariko ico giterwa nticagiye gitera imbere. Abarimyi bakirima kugira ngo bibesheho cane cane mu bijanye n'ingaburo, yaba mu mutsima canke umusururu. Ariko rero n'amahinguriro y'ingano yagiye aravuka ntiyakoresha umwimbu w'ico giterwa kuko wari muke cane. Kugeza uyu munsi ibice birenga 90% vy'ingano zihingurwa mu Burundi biva mu bihugu vyo hanze. Shigaha mu Burundi kweri turoga tudutuke cyane. 97 kwijana igano tukoresha ngaha muri minoraki iva hanze. Baiva mu bihugu vya Russia, vya Ukraine, vya Argentine, vya muri Canada. Kera twari twazanye ibuto bivuye muri Tanzania. Muri turabahewa nyakihugu gaha. Tumaze kuhewa nyakihugu twari tubahaye tumvikanye ko igano yose wazotuzanira ngaha muri minorake. Uyo mwaka tumaze kugura igano yose yangaha muri Muravya, muri Kayanza na hose twasanze ko twaguze itoni 200 gusa. Iyo toni 200 ni igano tukoresha ku munsi umwe. Kuvuga ko tukeneye bishobose leta ifashe turoge igano nyinshi ngaha, tureke gukuma turakura igano hanze kubera iratujya ujyo mwishi gose dépense nyinshi. Ni muri iyo ntumbero leta y'u Burundi yafashe ihangiro ryo kunagura ico giterwa mu gushimikira ku ngano bita blé panifiable mu gifaransa, gihingurwamwo ifarine ikogwamo imikate kugira ngo iterambere rishikire ibisata byose. Iterambere dushaka yuko ibisata byose bitugira rimwe. Hariho n'ibindi biterwa rero bitari bisanzwe, uretse ibiterwa mbumbaruko cyangwa njabukamazi, hari ibindi biterwa byari bihasanzwe turiko turagerageza kunagura. Aha novuga nk'ingano zari zimenyerewe, ariko ubu twaramaze gushira abenegihugu mu makoperative mu ntara ya Bururi, mu ntara ya Muramvya no mu ntara ya Kayanza. Bariko baranagura neza mu kusubiramo ico giterwa c'ingano. Yakambere naje wakamo narakitavye, ndafise ama hectare agera kurane. Nageragejemo igiterwa c'ingano ahantu hashasha hatari hamenyerewe ico giterwa hariya muri commune Gahombo aho bita Ibusinde, kandi imirima imeze neza cyane. Naho navuze muri abo makoperative y'Ibururi yo mu Kayanza naha imuramvya, imirima yabo irateye igomwe cyane gose. None Soprovabe ari ryo shira hamwe ryo guteza imbere no guhesha agaciro igiterwa c'ingano zihingurwamo imikate, ryoba ari nyishu ryatangwe kuva ryari kandi rikorera hehe? Ni societe yaje kugira ngo ishobore guteza imbere igiterwa c'ingano gikorwamo umukate. Iyo societe ni societe ndundi yatanguye gukora mu mwaka wa 2021.
isanzwe ifise icicaro kuri Avenue de l'Amitié ABC Building, niho dufise icicaro. Hanyuma dusanzwe dukorera ibikorwa hagati mu gihugu, turiko turakorera ku giterwa c'ingano zivamwo umukate blé panifiable, mu ntumbero yo gushigikira iciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu, nkuko yateye akamo abarundi bose babishoboye gushigikira igihugu mu guteza imbere ivyotuma igihugu kironka ubutunzi bukisununura, abanyagihugu bose bakagira amafaranga, bose bakaronka ibifungurwa. Muri Soprovabe twebwe twaritavye akamo tuja ku kivi, duca twiyumvira kugira ubushakashatsi kugira ngo turabe ico twofasha, cyane cyane dukoresheje ubutunzi kama harimwo isi ndimwa. Twasanze mu Burundi igiterwa c'ingano izi ziva mu mukate ziba hafi hose mu Burundi ku bice 90%, hose bararima ingano. Ugerageje kuraba rero izo ngano zirimwa, nubwo bititaweho birakunda ko ingano zihaba mbere naho rutaho. Izo ngano rero twaje kurima mu kino gihugu c'u Burundi, tugiye kwirimira aho hose harimo ingano zirahaba. Tukaba twaciye twitura ubushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi kugira ngo dukore ico gikorwa neza twisunza amategeko. Twasanze muri ubwo bushikiranganje bari baturindiranye igishika, bace barakwereka uko twobikora. Hanyuma tumaze gusigura umugambi wacu, umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yaratweretse intara twokoreramo turiko turagwiza imbuto mu gice ca mbere cyo kugwiza imbuto. Yahise aduhereza intara ya Kayanza, aduhereza intara ya Muramvya, aduhereza intara ya Bururi kugira ngo dukorane n'abajejwe uburimyi n'ubworozi muri izo ntara. Duca turagenda turicara turarabira hamwe ivyokorwa, turakorana n'abajejwe intwaro babura amatari n'abasanzwe bakora ico gikorwa cyo kugwiza imbuto kugira ngo dukorane mu kugwiza izo mbuto. Duca turafata ingingo yo gutangira kuzigwiriza muri izo ntara nkuko twamaze kubivunirwa kagwe n'umushikiranganje. Ni igikorwa catanguye rero, twaramaze kurima mbere tukaba twababwira ko Kayanza harimwo ihegitari 28 ziriko ziragurizwa mu izo mbuto, hakaba ihegitari 32 ziriko ziragurizwa mu izo mbuto muri Muramvya. Na Bururi yarimye amahegitari menshi cyane kiraguriza mu izo mbuto ihegitari 76. None Soprovabe ikorana gute n'ubushikiranganje bujejwe uburimyi mu kugwiza ico giterwa c'ingano? Duhereye ku rwego rukuru rw'uburimyi n'ubworozi, ndavuga mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, ibikorwa byose tugiye gukora turabibabwira, tukabibamenyesha, bakadufasha kubiraba ko by'ukuri byo bikorwa bikenewe. Hanyuma iyo bahejeje kubiraba baca baturungika gukorana n'abajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi mu ntara. Abo nabo tugenda tubereka ivyo twamaze kuvugana ko n'umushikiranganje kugira ngo dushobore kubikora hagati mu gihugu, kuko aribo bafundi. Bagaca badufasha rero mu bintu bikurikira. Nibo bategerezwa kumenya ahantu hazoterwa izo mbuto, bakaraba ayo matongo kwa kwije ibisabwa n'amategeko. Hanyuma bagaca bandika banyene ayo matongo, bagaca bapima n'amasuperficie. Abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara nibo baca batubwira amatoni y'imbuto akenewe, tugaca tuzana izo mbuto tukazishikana mu buyobozi bukuru bujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara, bukaraba ko izo mbuto nazo nyene ari nziza, bagaca badufasha kuzitanga aho hose zikenewe. Hanyuma bagaca badufasha gukurikirana ko izo mbuto ziriko zirarimwa neza. Mbere hakaba hariho n'umugambi mushasha nyakubahwa umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yatwemereye ko ubu ico giterwa c'ingano kizohora gitegekanirizwa ifumbire yaco ukwayo kugira ngo tukigwize atakidushobora kuduhagarikana mwarijya. Ari giterwa twabonye ko ari nkenerwa mu Burundi, gikenewe cyane. Ikigo izabu cunganira gute mu bushakashatsi bujanye n'ico giterwa c'ingano? Izo mbuto zivamwo ingano zikorwa mu mikate mu Burundi ntazari zisanzwe zirimwa.
twaravuganye na Izabu kuko nijejwe kugwiza no gukurikirana imbuto z'intango zitangura kugira ngo hashobore kubaho imbuto abagwiza mbuto bashobora kurima hagere naho abanyagihugu bashobora kurima kuronka imbuto batera kugira ngo abantu bose baronka ibyo bajya. Izabu rero hari ziri kiragwiza ariko kugira ngo twihutishe igikorwa kubera ko nabo nyene baricaye bararaba barabona ko amafaranga Burundi kahanze aje kugura ingano ko ari menshi bahise bahitamo kuduha uburenganzira bwo gutangura kwimporta imbuto. Hari izo turiko turakura hanze muri no minsi mu kurinda ko Izabu itugwiriza izo tuzoshobora gukoresha. Muri make Izabu turiko turakorana kugira ngo bazohore batugwiriza uruhererekane rw'imbuto kuko ni development ya filiere. Ni filiere itazokwigera icika tuzohora buri mwaka tuguma twongera. None ico gitegwa cifashe gute mu ntara hagati? Ku ngano turiko tubikorana ni societe y'umuntu yigenga akora ivyiwe mugone we yabonye ko ari ingirakamaro yitwa Soproverb niyo yaje no guteza imbere aha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico gitegwa c'ingano kiva mu ifu y'imikate niwe turiko turakorana urumva azana iyo mbuto akazana n'ibindi bikenewe natwe nk'abajejwe uburimyi mu ntara tukadukurikirana abagwiza mbuto bariko baratera izo ngano. Boneho kano karyo kugira ngo nshimire umugwiza tunga wewe yashoboye kubona nawe ko yoshaka kuzana uburyo bwiwe kugira ashoboye gufasha mu guterera intege kugira kumbure igisata c'uburimyi gishoboye gutera imbere gusumba. Muri ino ntara tugeze heza cane ku ngano kuko tubiravye muri ino ntara ni ntara kama isanzwe ibamwe ingano. Muri ino ntara ya Muramvya hariho isosiyete yitwa Soproverb yaratanze imbuto zingana n'amatoni 5.5. Izo mbuto rero zaratewe mu bene gihugu kandi ziriko zimera neza. Abene gihugu bahurikiye mu makoperative barishimira ico gitegwa kandi bakaba bariko barakirwiza bagahamagarira n'abandi kukirima. Uyu murima wa koperative yacu yitwa Mungu ni Mwema. Twebwe ukuntu dukora twariyungunganije turamanza turagerageza igitegwa c'ibiraya twakuye ibiraya rero cyaba umugambi wa leta imbuto duhimiriza ko twotera imbuto yo muri DPI. Hariho umugambi ufashe mu mugongo igitegwa c'ingano ko uburimyi arico kintu ca mbere giteza imbere umuntu n'igihugu. No kurima panifiable nini cyane ndiko ndagwiza imbuto y'ingano panifiable ikora umukate zigakora igitumbura zigakora icapati ibintu byinshi. Kucerekeye na zizo ngano turateye andi mashira hamwe n'andi makoperative ko bohurikira kurima izo ngano ko urumva ko zishobora kuva mu mukate ushobora gufasha abantu benshi mu gihugu batarinze gusaba kuza kukura hanze. Bazitanze nozakira mu bambere kubera ni ingano nziza cyane kandi natwebwe abana bacu barakunda imikate. Abajejwe intwaro nabonyene bari ku kivi. Muri no commune ibi bikorwa vya leta twaravyakiriye cyane. Iki gitegwa c'ingano baracijukiye ku buryo mbere twebwe no mu commune twahavuye dufata ingingo yuko ajya amakoperative yasangwe yose ategerezwa kwakira ico gitegwa bakakirima bakakigwiza ku buryo twifuza yuko mu mwaka uza n'abandi bene gihugu basanzwe bazoba nabo nyene bagitandukira. Ubu twatanguye kugishira mu makoperative ngira nta koperative nimwe agwijije ico gitegwa c'ingano. Nashaka gutera kamo mpimiriza amakoperative yose yo muri commune yacu ya Rutovu ko yo kwijukira kugwiza kino gitegwa c'ingano na cane gitegwa ubu bwoko bushasha kugira ngo kumbure mu misiza bazoronke gafaranga wa mugambi wa leta umwa wose uronke ico ushira ku munwa umufuko wose nawe uronke agafaranga. Ego tuzobandanya mbere tubatera kamo duhumiriza mu manama yose tuzogira kugira ngo iki gitegwa bacijukire gose nkuko bahora batera ibiraya canke ibiharage canke ibigori. Aha muri commune ya Matana igitegwa c'ingano cari gisa nikiriko kiragenda bukebuke ariko ubu leta yacivuga iti reka
tukinagure. Rero twebwe rero nk'abajeje intwaro ngaha muri komine Matana uwo mugambi twarawitabiriye nkuko mubibona murabona yuko ingano zimeze neza turiko turagerageza kugira ngo turonke imbuto nyinshi cyane hama zironke abene gihugu benshi cyane. Murabona yuko hari ingano ziteye igomwe zimeze neza cyane nkuko leta ivuga iti umufuko wose uronke amafaranga umunwa wose uronke icyo ufungura. Turabona yuko mu minsi iza ico civugo tugishikako nkuko biri. Abene gihugu bo muri komine Matana twabatera kamo yuko bo kwijukira iki giterwa c'ingano kuko muri ko muraraba ni igiterwa kihaba cyane. Rero twabatera kamo yuko bocijukira mu minsi iza bakakirima ari benshi. Umuyobozi mukuru wa Soprovabe aratubwira icifuzo c'iryo shirahamwe muri kazoza. Muri kazoza turipfuza ko Uburundi kiba igihugu kitazosubira kuza kuzana ingano hanze, kuko mu Burundi dufise amatongamera kandi abarundi nukuri turafise amahoro, turafise abategetsi batwingingira gukura amaboko mu mpuzu tugakora dutekanye turi mu byacu, mbere n'ubushikiranganje bukaba budushigikiye bukadufasha muri ivyo byose byoza nk'inzitizi, ndavuga nko kuvura ingwara zotera, urumva gukinga ibiza vyotera muri izo ngano. Muri make turoroherejwe gose, natwe rero tukaba twarafashe ingingo yuko dutegerezwa gukora ibishoboka byose tugakora twivuye inyuma kugira ngo izo ngano zigwizwe vuba vuba. Nk'akarorero mu 2020 Uburundi biciye muri Berobe byarabonetse neza mu 2020 ko hasohotse miliyaridi zirenga 43 zigiye kugura ingano abarundi bajya. Urumva muri ico gihe mu ntumbero yacu dufise rero no kugira ngo izo miliyaridi zose zihabwa abanyamahanga kugira ngo baduhe ingano, turabe ko ayo mamiliyaridi yozaja mu mufuko w'abarundi barimye izo ngano akaba amafaranga yagiye mu mufuko wacu, nubwo twogaruka tukazigura kuko tuzikeneye, ariko natwe ntituze dufata ayo mafaranga tuje kuyasumisha hanze, kandi mu Burundi bishoboka ko izo ngano zihaba. Mu Burundi hasanzwe hari amahinguriro arenga 4 ahingura ifarini. Uyu mwanya turiko turavugana kintu nkenerwa gihari nuko hogwizwa umwimbo kugira ayo mahinguriro nk'ivyo ahingura, tutarinze gufata amafaranga y'amarundi ngo tuje kuyagura amadevize ngo tubone kuronka ivyo dufungura kandi hano mu gihugu bihari. Ariko hari ikindi kintu mbere canamaze no kwemezwa ko kigiye gukorwa vuba, ni amahinguriro 2 ashobora gutunganya imbuto mu Burundi. Rimwe rigiye kubakwa mu Kayanza, irindi rigiye kubakwa i Gitega, kugira ngo dushobore gutunganya no guhingura imbuto. Nkabano bamenyesha mbere ko ari amahinguriro ya kijambere. Muri make nogira ko mbere menyesha abarundi ko Uburundi bugiye kuba igihugu gikora ivy'uburimyi ku rwego rwo hejuru. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu ko yaraduhimiriza, nukuri twaravyumvise kandi nukuri nawe azorushizaho genda bishima ko tugenda tubikora. Arongera agatera kamo imigwi itandukanye gufasha mu kugwiza no mu guteza imbere ico giterwa c'ingano. Kubijanye no gukorera hamwe n'abantu batandukanye bagwiza tunga, reka ndabavuge mu mice itandukanye. Hariho abagwiza tunga kumbure batize ko abagwiza tunga, abagwiza tunga bafise amatongo aya tugiye kurimamwo zino ngano. Abo nibo ngiye guherako. No saba nshimitse ko bo kwitabira ko kamo, kuko ni igikorwa ciza tugiye gukora kugira ngo duteze imbere igihugu cacu. Tugiye kugiteza imbere kugira ngo amafaranga y'amarundi yahora aja kutugurira ingano ntazosubire kugenda kugura izo ngano, bitewe n'abo bantu basanzwe bafise amatongo bagiye kwitabira kamo bakarima zino ngano ku bwinshi. Urumva ico ni gikorwa kimwe ca mbere ciza kizoba ciza dushize hamwe nabo bagwiza tunga basanzwe bafise amatongo yabo bagiye kurima izo ngano. Hanyuma nkaca nongera nkanabasigurira neza ko ni ibintu biteguye neza, kuko umaze kurima ibiro 120 bitegwa ku hegitari ukimbura itoni 2 n'igice, ni ikintu ciza cyane. Hanyuma twebwe umuntu ateye ingano azitera twamubwiye amafaranga tuzozimugurira. Mu ijambo rimwe ntuba ufise ikibazo c'isoko, ntuba ufise n'ikibazo c'uzozidandaza, ukora ibintu umaze kwizera. Hanyuma hakaba n'ikindi kintu gikomeye, ntugira ikibazo c'uko bizoterwa n'ingwara, kuko ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi
aho nyene uri kurakorera buba buhari kugira ngo bugufashe kuraba ko biriko biragenda neza. Abo ni umuce wa mbere. Reka nze ku muce ugira kabiri, reka mvuge kuri bano bantu basanzwe bafise amasosiyete hano mu Burundi ahingura zino ngano agakora ifarini. No basaba kwitegura nyabuna. Kumwe bahora barungika amafaranga yabo mu mahanga akaza kumara igihe bagize amakomande batondesheje aho hasanzwe hari mu izo ngano, ko bo vyumva neza bakanyurwa n'umugambi bakitegura gukorana natwe kugira ngo izi ngano turima hano aba arizo zihingurwamo imikate na mwarijya ata kibazo kizoba gihari cyo kwiyumvira ngo hirya no hino ni hatera ingwara nk'igihe hari hateye corona mu minsi heze, ati mbese bidandazwa byacu bizoza gute, ati mbese ko hateye intambara iyo zirimwa, ati bizogenda gute. Muri make novuga ko ni ikintu ciza kije kudufasha twese dusize inguvu hamwe, mbere bikazotuma mu Burundi haba ahantu hambere muri Afrika tugerageje kuraba ingano nibizikomoka ko bitazohora bihindagura ibiciro. Kuri bano bandi baguza tunga mu Burundi bataratangira gushira imitahe yabo mu bijanye n'uburimi, nagire ndabibutse ko hano mu Burundi iyo tugiye kurima muri ano matongo dufise, mu by'ukuri ivyo dukura hanze kugira ngo bikunde ko turima nibike, bica bituma tuduza ubutunzi bw'igihugu ku nguvu. Nico kintu nabonye nanje sanzwe ndumudandaza asanzwe ashira imitahe mu bintu bitandukanye, sanzwe mfise ibindi bikorwa bitandukanye ndiko ndakora mu gihugu, ariko no babwiza ukuri ko nabonye ko mu burimyi n'ubworozi harimwo inyungu cyane ikomeye ku gihugu kurenza ibindi bintu bitari bike. Na mwarijya inyungu zitangira kuduga zihereye ku byo dusanzwe dufise hano. Mu gihe rero twanse kubishiramo umutahe bituma tuguma dukenera byinshi biva hanze, kandi Burundi bwacu iyo tubikura usanga Burundi burasumvye iyo dukora ivyo bintu kwimbuka ivyo dukenera. Muri ico gero nkasaba ko wari we wese yovyumva kitegura gushira imitahe mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, kuko ni intambuko ya mbere izotuma Burundi butera imbere vuba vuba, kuko nta muntu n'umwe atonezerezwa no kubona igihugu avukamwo cabaye igihugu rurangiranwa mu by'ubutunzi. Yego Burundi twavuganye n'umushikiranganje gikomeye ugerageje kuraba ni igihugu giteye imbere, kuko abarundi benshi mu by'ukuri isabantu ugerageje kurana n'ibindi bihugu babuze ivyo bajya, ariko ni vyiza cyane ko tubikora tubishizemo ingufu kugira ngo tubikore mu buryo butuma ibindi bihugu biza gusuma mu Burundi tukagwiza natwe amafaranga y'agaciro. Tubiri tuvurana ubupfu, kandi ngo ukuboko kumwe kuriyaga ariko ni kwimara uburyi. Nkuko Soprovabe ifise umugambi wo kugwiza ico giterwa c'ingano mu ntara zose, akamu gatewe kofatwa nka nkama. Aho nta nkeka umwimbu w'ingano zihingurwamo imikate uzokwiyongera, maze wa munwa uronke ico ufungura n'umufuko uronke amafaranga, kanatsinda turi kumwe twese birashoboka. Ashafasha dukure nyarenga ngiryo rikorera reba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere Tubungabunga ibidukikije.